Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana, igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icumi na rimwe, umwaka wowo ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza ntanakwipfuriza kubandanya uragira umunsi w'Imana mwiza ndetse no kuroranirwa mu vyo uriko urarangura, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Tanzania, mwese ndabahaye kaze, ndabakengurukiye cane. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweko biriko biravugwa irya n'ino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze. Dr Christophe Sahabo vy'ukuri azira iki? Nitwabandanya twigenza gutya iterambere ntituzoribona vuba. Kuva kuwa 30 Ntwarante 2022 isaha 1:30 z'ijoro, umuyobozi mukuru w'ibitaro vyigenga Kira Hospital Clinique Suisse Dr Christophe Sahabo ari mu minwe y'iperereza. Agifatwa nta mutahe umwereka impamvu afashwe yaronse. Inzego zamufashe ntizirigera zivuga ico zamufatiye. Amategeko agenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa kandi ziburanishwa aravuga ko mu bihe nk'ivyo uwufashwe afise uburenganzira bwo kuba ari kumwe n'uwumuburanira kandi ko ashobora kwanga kuvuga igihe cose hatari kumwe n'umushingwamanza wiwe. Mbega ivyo bishoboka mu busho bwa Museremu mw'iperereza? Vy'ukuri Dr Sahabo azira iki? Kimwe mu bintu bitangaje n'ingene Dr Christophe Sahabo yafashwe itariki ya 30 Ntwarante, ariko ikete rimwagiriza rigasohoka bukeye itariki 1 Ndamukiza 2022, risinyweko n'abayobozi 5 b'amasosiyete ya leta canke ayo leta yiganjemwo ariyo Sokabu, Kamebu, ONPR na Bankobu ndetse yewe na Burundi Airlines. Bose uko ari 5 bahuriye kuba ari abanywanyi bakomeye ba CNDD FDD, amashirahamwe baserukira hafise ibice hafi 43% mu mutahe w'ibitaro Kira Hospital. Iryo kete ryabo ryandikiwe umukuru w'igihugu risaba ikurwa rya Dr Christophe Sahabo, rimwagiriza ko ariko aratemvya ubutunzi bw'ibitaro Kira Hospital. Bamwandikiye kuwa mbere Ndamukiza, ariko we inzego ziwe zari zaraye zifashe Dr Christophe Sahabo. Ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu yashize mu ngiro ivyo yasabwe imbere y'uko n'ikete ryandikwa. Ibi bintu birakaze pe! Ikindi gitangaje n'ingene aho kuwa mbere Ndamukiza 2022 Dr Christophe Sahabo yasohoye ikete ryo gutanga imihoho, rikanaboneka ku mbuga ngurukanabumenyi kandi yari mu minwe y'iperereza. Ese bishoboka gute ko umupfungwa atagira umwidegemvyo na mutoya abandanya gufata ingingo zikanakwiragizwa hose? Mbega hoho ingorane z'ingene amasosiyete yigenga atwarwa zicirirwa mu iperereza rya Museremu canke hariho amasentara abijejwe? Kira Hospital, ibitaro vy'akarorero mu karere. Dr Christophe Sahabo yarize amashure y'ubuganga mu gihugu c'Ubusuwisi, aba umuhinga akomeye mu vyo kuvura amaso, aho yogumyeyo nk'abandi batari bake, narirya abamwigishije bamugomwa akanaronka n'ubushimwe, ahubwo arataha mu gihugu ciwe kwitwararika amagara ya bene wabo. Ageze mu Burundi ntiyabaye umuvuzi gusa, ahubwo yiyumviriye umugambi w'ibitaro vy'akarorero mu karere kose. Ni gutyo ibitaro vyigenga Kira Hospital vyavutse. Ivyo bitaro bifise umutahe munini ugizwe n'ibice 42% vy'amafaranga y'abanyaburaya, 43% vy'amasosiyete yo mu Burundi ariyo Sokabu, Kamebu, ONPR, Bankobu ndetse na Burundi Airlines. 11% vy'abantu bigenga ku giti cabo particulier, be na 5% vy'abaganga. Kumvisha umugambi abantu nk'abo bose birumvikana ko bwari ubutwari budasanzwe. Christophe Sahabo wenyene yabaye umuyobozi mukuru w'ibitaro, nayo urwego nyobozi rw'ibitaro rurongorwa n'Umufaransa.
ibitaro Kira Hospital Clinique Suisse vyarabaye akarorero mu karere, mbere abanyamahanga batangura kuva mu mahanga baza kwivuza mu Burundi. Ivyo ni ibintu bikomeye kandi ryari iteka ku Burundi, aho hatereye ikiza ca coronavirusi, umurindi w'abaza kwivuza bavuye hanze warakorotse cane kubera ingendo zitari zigishoboka. Bivugwa ko guhera ico gihe Kira Hospital hari ico yatakaje nk'uko vyagendeye amasosiyete menshi cane mw'isi. Inzigo y'amacakubiri. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 hari urwandiko rudasinye rwasohotse rugwanya Dr Christophe Sahabo. Urwo rwandiko ruboneka ko rwoba rwanditswe n'abanywanyi ba CNDD FDD bamunzwe n'agatima k'amacakubiri. Urwandiko rwagiriza Dr Christophe Sahabo ko aha akazi abatutsi kurusha abahutu, ko akoresha nabi ubutunzi bw'ibitaro, ko yahoze hari umuhanuzi mu biro vya Perezida Buyoya, ko yahoze ari icegera c'umukuru w'ishirahamwe Sojedemu, ko ari we yafashije guhunga Onesme Nduwimana yahoze ari umuvugizi wa CNDD FDD, ko yahungishije Dr Jean Bosco Daradangwa, ko ari umugenzi wa Sinduhije na Pacifique, ko naho ari muri CNDD FDD hasanzwe ari no muri seneri, ndetse n'ibindi byinshi bitagira umutwe n'amaguru. Inyuma yaho afatiwe, ishirahamwe karyanisha amoko Bimenye Burundi Communication Center atakindi rikora hatari ugukwiragiza ibinyoma biryanisha amoko mu ntumbero ya propaganda ya CNDD FDD, ryarasohoye ikiganiro cambika ibara Dr Christophe Sahabo rimwagiriza ivyo nyene vyanditse muri urwo rwandiko rudasinye. Ico nico kimenyetso c'ivyo Dr Christophe Sahabo hariko arahorwa. Inzigo y'akazikira ifatiye ku macakubiri y'amoko itera yigaragaza muri bamwe mu bategetsi b'u Burundi. Iperereza niryo rijejwe amashirahamwe yigenga. Mbega hamwe vyoba ari vyo ko Dr Christophe Sahabo yarongoye nabi Kira Hospital Clinique Suisse, iperereza niryo ryoba rimujejwe? Ni kubera iki kibazo ciwe kitajanywe imbere y'amasentare ajejwe gukurikirana ivy'ubudandaji canke ivyo vy'amasosiyete? Nimba mu vyo yagirizwa harimwo ivyaha bivugwa mu gitabo mpanavyaha, ni kubera iki kibazo nk'ico kitajanywe imbere ya parake ikabitohoza? Ni kuki amategeko y'amatohoza atariko arakurikizwa? Nimba iperereza ari ryo rijejwe ivy'ubutunzi bw'amasosiyete, ni kuki ryohera kw'ishirahamwe ryigenga kandi hariho amasosiyete ya leta ageze habi, aheranye amahera y'umurengera, ariko abayarongoye ntibatumweko mw'iperereza? Hano twabahaye urwandiko rwerekana amashirahamwe ya leta yari mu gutemba kubera amadeni mu mwaka w'ibihumbi 2019. Onatel yari iheranye imiliyaridi 117, Sosumo yari iheranye imiliyaridi 31, Regideso yari iheranye imiliyaridi 22.5, CRDI yari iheranye imiliyaridi 10.6, OTB yari iheranye imiliyaridi 7.8, Eya Burundi yari iheranye imiliyaridi 7.3, Onaturu yari iheranye imiliyaridi 6.3. Abatwara ayo masosiyete nta n'umwe yarengukijwe mw'iperereza kandi ari amasosiyete y'igihugu. Ejo bundi Perezida Ndayishimiye yatubwiye uwanyuruje imiliyaridi 54 ariko niyahamagawe mw'iperereza. Ibiriko birakorerwa Dr Christophe Sahabo bivyara ikibazo gikomeye cane. Ni ubuhe butumwa buriko burahabwa abarwizatunga bazana amafaranga yabo mu Burundi? Ninde azobandanya kuzana imitahe mu gihugu utwara sosiyete yawe ajanwa gupfungwa mw'iperereza ata tegeko na rimwe rikurikijwe, ugahorwa insaku zikwiragizwa n'imbonerakure? Rya terambere turota rizoza gute? Hoba hasigaye hariho ubwoko kubuha akazi ari icaha mu Burundi no mu masosiyete yigenga? Kuba umuseneri hamwe vyoba ari navyo coba ari icaha mu gihe urongoye sosiyete? Kuba warakoze mu biro kwa Perezida Buyoya coba ari icaha? Kuba warabaye mw'ishirahamwe kanaka coba ari icaha? Nitutikubita agashi izi nyifato zizokwega karambaraye muri kazoza. Nimba ari icaha yagirizwa, Dr Christophe Sahabo najanwe imbere y'ubutungane hakurikiranwe hisunzwe amategeko. Atari gutyo ivyo bariko baramukorera vyitwa agatotezo gusa. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru ndende yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook. Ndakwipfurije kugira umunsi mwiza. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Ufise iciyumviro cawe nyene wotwandikira unyuriye munsi y'ino video muri komantere.
nayo gufyonda sabone ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo subscribe canke sabone nyene nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke y'icongereza ugire umunsi mwiza.